Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku buhezanguni bwa Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi, tukaba twanakoze amatohoza yacu kugira ngo tumenye impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwifatanya n'interahamwe mu gihe azi neza ko interahamwe zasize zikoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi, ariko uyu mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ashaka gufatanya nabo kugira ngo bahindure ubutegetsi bwa Kigali. Twagerageje kuganira na benshi mu gihugu c'u Burundi kugira ngo badusigurire neza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gukorana na FDRL, ndetse tugerageza no kubaza abegereye Ndayishimiye batandukanye, aho batubwiye ibintu bihambaye cane kandi byerekana ko Ndayishimiye rwose yaba afitanye isano ya hafi n'abo basize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abakingire. Tukaba twanagerageje gufata akarorero gakomeye cyane k'ibyabaye mu gihugu c'u Burundi, aho abanyeshuri bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe barenga 150, ariko uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yanga ko imiryango yabo ijya kubibuka mu gihe ashira imbere ubundi bwicanyi bwagiye buraba mu myaka itandukanye mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye afise aho ahuriye n'abo bajenosideri, ndetse benshi bakanemeza ko byanze bikunze mu bakoze jenoside mu Rwanda harimwo abamwegereye cyane, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abafashe gushika ku butegetsi. Tumaze iminsi tubaha amakuru arebana na operasiyo zimaze igihe ziba mu ishamba rya Kibira, aho twaberetse ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba byagiye biraba, kugeza aho abasoda b'u Burundi batari bake bishwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'abambari be bagahenda abarundi ko ari inkuba yabakubitiye mu kibira, mu by'ukuri atari inkuba yabakubise, ahubwo ko ari abasoda batazwi bari baturutse mu gihugu kitazwi, ariko benshi bakemeza ko ari igihugu c'u Rwanda, baje bakahakorera operasiyo yamaze iminota itarenga 15 igasiga abasoda b'u Burundi ndetse n'interahamwe barenga 500 bishwe. Ibi byose nyine bikaba ikimenyetso cyerekana ko Ndayishimiye nubwo ari kwifatanya n'interahamwe ntaho bashobora kugera. Ibyakurikiye nabyo mwarabibonye, aho abandi basoda b'u Burundi ndetse n'izo nterahamwe bongeye kwicwa ku bwinshi. Benshi bakavuga ko byanze bikunze Ndayishimiye yarakwiye guheba izi ntambara, ariko arishoramo mu gihe boneka neza ko adashobora no kuzitsinda. Twagerageje kwegeranya ibintu byinshi kugira ngo tubereke ubuhezanguni bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwe bw'igitugu, dore ko igihugu ciwe akigejeje ahatemba, kuko mu mwaka wa 2020 afata igihugu c'u Burundi aho cyari kigeze mu iterambere, uyu munsi cyarasubiye inyuma ku rugero rukomeye cyane, kugeza naho ifaranga ry'u Burundi rita agaciro ku rugero rurenga 100%. Benshi mu Barundi bakavuga ko Ndayishimiye ataje ku butegetsi aje gukorera abenegihugu, ahubwo ko nyabuna yaje ku butegetsi afise abo aje gukorera. Ibi byose nyine bikaza byerekana ubuhezanguni bwe, ndetse bikaza byerekana amabi atagira izina yaba agiye kuzana mu karere, mu gihe yabahisemo kwifatanya na FDRL yasize isenye u Rwanda mu mwaka w'1994, ndetse benshi mu Barundi bakaba bari kumwamagana bavuga ko intambara iriko irabera muri Kongo ishobora kwimukira mu Burundi, kuko ngo ingabo z'u Rwanda zidashobora kwihanganira umuntu wese uwo wese wagerageza kwifatanya n'abasize basenye u Rwanda. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Uwecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi
ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu umaze igihe gito ku butegetsi ariko akaba amaze gukora amabi atagira izina, baribaza impamvu yabagiye kwigerekaho gufatanya na FDRR, ariko abatari bake bakemeza ko imikoranire ya Ndayishimiye na FDRR atari iy'ubu, ahubwo ko ari imikoranire imaze igihe kirekire kandi imaze igihe kinini, aho benshi bemeza ko byanze bikunze Ndayishimiye mu bakoze jenoside mu Rwanda haba harimo abantu bamwegereye cyane, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo apfuke ayo mabi bakoze, amaze abafashe kugera ku butegetsi nk'uko yabibasezeranije ari mu gihugu cya Kongo. Twafashe akarorero gato cyane k'ibyanditswe n'uharanira agateka k'azina muntu mu Burundi ariwe P Nininahazwe, aho yagaragaje ibiriko birabera mu Burundi kandi akagaragaza ko Ndayishimiye byanze bikunze yaba yarakoze amabi mu kahise. Ibi byose tukabifatiraho tubihuza n'ibyo ariko arakora muri ino minsi, aho yahisemo kwifatanya n'interahamwe mu gihe isi yose yamaze kwemeza ko FDRR ari umurwi w'iterabwoba, ari umurwi w'inkorabara, ariko we uyu munsi akaba yarahise gukorana nawe ku nshuro igira gatatu. Reka tubabwire nyine ibyo P Nininahazwe, umurundi ukunze kuhatabariza abarundi bari mu kaga kandi akaba akunze kumena amabanga y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ibyo yanditse aho yagaragaje ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, tukaba twabihuje n'ibyo Ndayishimiye ari gukora uyu munsi byo kwifatanya n'interahamwe zasize zisenye u Rwanda mu mwaka w'1994. Ku nshuro igira gatanu ababyeyi baburiye abana babo muri esi Kibimba bangiwe kuja kwibuka abana babo mu gushira amashurwe ku cibutso cabitiriwe. Igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993, bano banyeshuri b'abatutsi barafashwe barabohwa bajanwa mu kazu kahari sitasiyo y'igitoro ku Ibubu, binjizwamo akazu karaturirwa, abanyeshuri bahirayo bose. Abanyeshuri bashika 150 barahahoneye, aho hantu bose bahise bahagwa. Imbere y'umuzo wa Evariste Ndayishimiye buri mwaka ku igenekerezo rya 21 Gitukutu ababyeyi baraja kwibuka abana bahaburiye. Ndayishimiye aje ku butegetsi yarabyanze. Iki cyatumye abyanga. Perezida Ndayishimiye asanzwe ava mu micungararo yo ku Ibubu. Inyifato yiwe ituma hari abikeka ko bamwe bamwegereye bashobora kuba baragize uruhara muri ubwo bwicanyi, ndetse benshi bakanahamya ko rwose nawe yaba arimo kuko avuka hafi aho ku Ibubu. Kuki yageze ku butegetsi akabuza ababyeyi babo kujya kubibuka mu gihe ubundi bwicanyi bwakozwe mu Burundi abushira imbere cyane? Kugeza ubu ntibyumvikana ingene ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushira ingufu mu kwibuka bamwe mu Barundi bishwe muri kahise, ariko bukanka ko abandi Barundi bibukwa kandi bose ari abana b'u Burundi bagandaguwe. Iyo ngendo ntinkwanisha Abarundi, aho niko kwibagira ingene mu myaka 2 iheze hanabayeho itumbero yo gufuta ibyibutso bimwe by'ubwicanyi bwakozwe ku Banyamurenge mu Gatumba muri 2004 be no konona ico cibutso cyo ku Ibubu. Hoba hariho ubwicanyi leta ya Ndayishimiye yipfuza kwibagiza, hakaba n'ubundi ishira imbere. Iyo yohaba ikiri leta mbyeyi. Kandi ko karorero gatoya twabashije gufata kugira ngo twerekane amabi Ndayishimiye ari gukora muri no minsi, aho nyine benshi bamuhuza n'interahamwe zasize zekuye u Rwanda, nawe akaba atabishisha kuko yahisemo gufatanya nazo akaziha indava mu gihugu cy'u Burundi, aho ubu interahamwe zababa 200 burindwi zihora zambuka zikaza mu Burundi, zikaza zambaye imyambaro y'igisoda cy'u Burundi, aho ziba zije mu ishamba rya Kibira ndetse no mu Burundi kwifatanya na bamwe mu Barundi kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Murazi ibyo Abarundi baherutse kuvuga mu minsi iheze, aho bavuze ko namaganye abakongomani bari kuza kugura amapariseri mu gisagara ca Bujumbura. Ndayishimiye mu by'ukuri ubutaka bw'Abarundi ariko arabagurisha kuba FDRR. Iki cyabaye ikibazo gikomeye cyane kugeza aho mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bakiganiraho bakabona ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe
yasubije cyarateye amakenga abatari bakeya. Mu by'ukuri abakongomani baza kugura amapariseri mu gihugu cy'u Burundi nta bandi ni interahamwe ziriko zirahamagarwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko mu minsi yezeho ku butegetsi bw'Umisi Petero Nkurunziza byari akarusho kuko bamwe muri izo nterahamwe bari barahawe amabanga akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugeza aho bamwe bijejwe mu gisirikare bakagera no ku rwego rwo hejuru. Ibi byose nyine biraza bikerekana ko CNDD-FDD byanze bikunze ifise aho ihuriye ha hafi na FDRL yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda, dore ko n'u Rwanda ruvuga ko rwarungikiye Uburundi urutonde rw'abantu bakoze jenoside mu Rwanda igihe hari impunzi, aho nyine u Rwanda rusaba ko abo bantu bagezwa imbere y'ubutungane cyangwa se bakoherezwa mu Rwanda kuhaburanishirizwa, ariko Uburundi bwaricecekeye ntacyo bwigeze buvuga. Benshi baravuga ko abakomeye muri CNDD-FDD uno munsi harimo n'abasize bakoze ayo mabi mu Rwanda, kuko jenoside yabaye mu Rwanda igihe umuhari CNDD wari uriko urarwana n'ubutegetsi, aho bashakaga kuza mu gihugu. Bamwe muri bo bakaba bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Rwanda bakaba barahakoze amabi atagira izina. Mwese murazi icyo impunzi z'abarundi zakoze mu mwaka w'1994 aho zakoze jenoside ikomeye cyane kandi iteye ubwoba. Ibi byose bikaba ari ibintu byerekana ko Uburundi ari igihugu gifise isano ikomeye na FDRL, kandi bikaba ari ibintu byerekana ko igihe Ndayishimiye yakomeza gukorana nabo bishobora kumukwegera akarambaraye ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu bajenerali begereye Ndayishimiye ntibashima ibi bikorwa akora, kugeza naho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca Alias Ndakugarika avuga ko rwose gukorana n'interahamwe ari ugushira agashambara mu ikara, kandi akavuga ko ari ugushira ikara mu gashambara, kandi akavuga ko byagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri zaba zitoroshe ingaruka zikomeye ndetse zanatangiye kugera mu gihugu. Murazi neza ko ubu ngubu umunsi ku munsi abasoda b'u Burundi batari bake baricirwa mu kibira ataco bazira ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye uriko bashaka kubohereza mu ntambara azi neza ko adashobora gutsinda. Mu by'ukuri urabye kubigendanye n'igisirikare hagati y'u Burundi n'u Rwanda biraboneka neza ko harimo intera ndende cyane, kandi biraboneka neza ko ataho bahuriye. Icya mbere, igisirikare cy'u Rwanda kirafise abasoda benshi, kirafise ibigwanisho bikomakomeye, kirafise ubumwe, ariko igisoda cy'u Burundi harimo injyane zikomeye cyane, kugeza naho benshi bemeza ko Ndayishimiye kuva yashika ku butegetsi aho kubaka igisoda gisambuye ku rugero rukomeye cyane, kuko abari bazi urugamba bahoneye muri Kongo, abandi barataye baromuka barahunga, abandi nibo bari kwicirwa mu kibira. Ibi byose nyine bikaba ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ibi byose abarundi n'abanyarwanda barabona neza ko Ndayishimiye ari gushaka gukora amabi, ariko bakavuga ko n'ubundi atabishobora kuko u Rwanda rufise igisirikare gihambaye cyane mu karere ndetse no muri Afurika, aho benshi bemeza ko cyaza no ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu bifite igisirikare cyiza kandi kiri ku murongo. Murazi ukuntu kirwana n'ibyihebe hirya no hino ku isi, kandi bikarangira ibyihebe bitsinzwe. Ibi byose byaje bishimangirwa n'ibyakorewe mu kibira, aho abasoda batamenye ikiri kubica, batamenye n'uko biri kugenda. Ndayishimiye natuze ahagarike umubano afitanye n'interahamwe, bitari ibyo arabona akaga mu minsi iri imbere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.